Hello everybody, here we have now lesson 17 passive form. Passive form ni form dukunda gukoresha mu mvugo ya misi yose cane cane tudashaka gushimikira ku wakoze ikintu ahubwo dushaka gushimikira ku ico gikorwa cakozwe. Ubonye nk'inzu si kenshi uvuga ngo iyo nzu ngo yubatswe ngo abafundi bayubatse ngo mu 2000 na kangahe, oya kenshi usanga tuvuga ngo iyo nzu yubatswe ryari. Ufise nk'akarero nk'umwana akamena ikirahuri utashe ntaca akubwira ngo mama ngo namenye ikirahuri cawe, papa namenye ikirahuri, kenshi usanga akubwira ngo ikirahuri camenetse. Donc urumva ni ubuforme dukoresha kenshi tutagomba kushimikira cane ku muntu yakoze ico kintu ahubwo dushimikira ku ico kintu cakozwe. So we have an example. This house was built in 1981. We have a negative form. This house was not built in 1981. Was not or wasn't. Yeah. Turabizi mu gihe dufise an auxiliary ni was not, contracted form ni wasn't. Yeah. Interrogative form dufise auxiliary dufata was ya auxiliary hama this house ni sije hanyuma built. Yeah. Donc twembe ni inversion ya sije na auxiliary. Yeah. So how to form passive? The passive is we have verb to be. We say we say I am, you are, he is. Muri simple past murabizi ni was, were. Muri n'andi ma tenses tumaze kwiga niyo tuzokwiga. Donc dufata verb to be tukayishira mu uwo mwanya, donc ico kintu cabereyemo, hanyuma tukongerako past participle. Turafise aha hepfo be done, nimba ari vyakozwe biri muri simple past ni was, were done, canke ari vy'ubu is done bivanye na sije. Donc verb to be tufata nka auxiliary, hanyuma plus past participle. So let's compare active and passive. We have these examples. Somebody built this house in 1981. Somebody, quelque umuntu nde tutazi yubatse iyi nzu, umuntu umwe donko tutiriwe turavuga ninde dupresize yubatse iyi nzu mu mwaka. Active. Passive dushimikira ku inzu yubatse this house, basha dufata ya auxiliary be tukayishira mu tense. Ahanye murabona built ya ni verb to build muri simple past, tuca dushira be muri simple past kaba was, hanyuma past participle. This house was built in 1981. Ushaka kubaza turashobora kubaza par exemple tuti when was this house built? When was
this house built. Murabibona ni kakamo interrogative, hanyuma auxiliary, hama subject this house, hanyuma donc le reste. Yeah. Kubaza nuko nyene dukurikiza bimwe twabona muri interrogative form. When we use an active verb, we say that the subject does. Murabona tuvuze dukoresha active, turashimikira ku wakoze ico kintu, turavuga ni naka yakoze iki. My grandfather was a builder. He built this house in 1981. It's a big company. It employs 200 people. Yeah, murabona haba barashimikira kurinde the doer, wakoze ico kintu. When we use the passive verb, we say that, we say what happens to the subject. Nimwe nababwira tuvuga ivyashikibaye kuri ico kintu, uriye yuko uvuga uwagikoze. How old is this house? It was built. Yubatswe, kandi nivyo dukunze gukoresha kuvuga ngo abafundi bayubatse. Yubatswe in 1981. Yeah. 200 people are employed by the company. Yeah. Ahaye ni mu gihe dushaka gupresiza uwabikoze, tuca dushaka ko aka kantu by the company. Yeah. When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Yeah. Mu gihe turiko tuvuga ibintu ugasanga uwakoze ico kintu ntazwi, donc ntibiremporta kumumenya. A lot of money was stolen in the robbery. Ni ukuvuga somebody stole it, hari uwayivye, but we don't know who, ntituzi ninde. Gusa l'information yari ikenewe cane cane kumenya yuko amahera yibwe. Is this room cleaned every day? Ni ukuvuga ko does somebody clean it? Ni ukuvuga hambajije yuko iyi room iba cleaned, ntiriwe ndabaza ninde ayi. Donc if we want to say who does or what caused the action, we use by. This house was built by my grandfather. Hani mu gihe tushaka gupresiza, hari ukoresha passive form ariko ushaka no gupresiza ico gikorwa canakozwe nande, tuca dushaka aka kantu by. 200 people are employed by the company. Murabona aha turashaka kuba précis uwakoze ico kintu. The past participle is often ends in ed kuma regular verbs. Yeah, but many important verbs are irregular. Murabizi turafise ama irregular verbs, muca kuri simple past murayasangaho mukaraba ama past participle yayo. Ni verb to be, please, past participle. Yeah. We have an exercise here. We have an exercise. Complete these sentences. Use these verbs in the correct form, present or past. We have verb cause, damage, find, hold, injure, invite, make, overtake, own, send, show, surround. Donc, murabona example, many accidents, turaca dushiraho to cause, ariko tuca tuyishira muri passive form, are caused by careless driving. Namwe mukore izi zisigaye. Ya muhejeje murashobora kubwira pause kuri iyi video igeze aha nyene,
hanyuma mukamanuka mukaca muraba inyishu muhejeje gukora. Yeah. Here we have answers. Okay, this is the end. Thank